Ndiniteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kumonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bavyakorewe amatohoza haba muri politike mu nkino mu ndero mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abari ko aravugwa mu kibano nabahe kaze rero mwanywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza kuri Isange TV ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye irini teka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri himwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza. Reka mbanze ndakwibutse ufyonde sabone cyangwa partage mu gihe wo butaravyonda ko kugira tuze turabana amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama turagushikiriza kuri Isange TV. Reka rero ndabasuhuze mwese mudukurikira muri mu mihinga itandukanye mbonere ko ndabashikiriza zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu araza gushimikira ko muri iki gitondo turaza kunyarukira ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu gihe Republika y'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda bitameranye neza aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ko igihugu cy'u Rwanda ngo wowe ari we mwasi w'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ngo mu gihe umugwa M23 woramuka uteye igihugu cy'u Burundi ngo nawe azoca atera u Rwanda. Ibi yabishikirije ejo bundi ubwo yagiranaga ikiganiro n'umumenyesha makuru wa BBC gahoza miryango ivugira irondere mu Bwongereza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi ibi yamye arabivuga mu makuru atandukanye na cane muribuka ubwo yagenderaga intara ya Kirundo ko ivyo yabishikirije abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo avuga ko umwansi u Burundi bufise atawundi ari igihugu cy'u Rwanda. Ibi yabivuze ndetse acabarira abanyagihugu b'u Burundi ko ngo bo kwama barikanuye ngo ndetse bagacungera umutekano w'igihugu kubera ko umwasi ngo isaha nisa ashobora kudurumbanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye mu gushaka kugaragaza ko nta mubano afitanye n'igihugu cy'u Rwanda yaranugaye imipaka ihuza imbibi z'ibihugu vyombi ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye acavuga ko u Rwanda ngo ari igihugu ngo coba gifatikanya n'imigwi yitwaje ubugwanisho bugungabanya umutekano w'u Burundi na cane aya akaba yaratanze akarorero k'umugwi witwaje ubugwanisho wa Tabara ndetse akanagiriza u Rwanda ko go barufatikanya n'abasize bagize uruhara muri coup d'etat yakorewe wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Burundi ngo buzoha isomo rikomeye leta y'u Rwanda aho yavuze ko ngo bazobasigurira imvo n'imvano ya Kirundo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye yashimikiye kuri iyo ngingo acavuga ko ngo Republika y'u Burundi itazokwemera ko kupfa nk'intungwa nk'uko muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo biriko ngo birabashikira. Ivyo rero twarabibabariye mu makuru n'ibiganiro byamye biraranga amakuru kuri no mbonesha kuri yanyu ari nayo yanyu mukora cyane ya Isange TV ahubwo ayo siyo makuru tugira tugaruke ko cyane ahubwo makuru tubafisiye yihuta cyane nuko kuri ubu ngubu ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi kuri ubu ngubu ibara riraguye abandi basirikare bashika batatu b'u Burundi ngo biravuga ko bo baguye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Namakuru yihuta cyane rero adushikiye kuri ubu ngubu biravuga ko muri etat major y'u Burundi bo bagiye gukora iperereza kugira hamenyekane ico bagiteye ubwo rupfu rwabo basirikare batatu bo mu ngabo z'u Burundi. Ni mugihe kandi umutekano umaze iminsi utifashe neza ku mpande zombi hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ni mugihe kandi u Rwanda go gwatangaje ko rugomba gucungera umutekano wago na cane mu rwego rwo kwirinda ko hogira umwasi yinjira mu gihugu cy'u Rwanda ngo agahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyagihugu b'u Rwanda. Kuri ubu rero amatwa dusumira kandi ndetse n'amakuru duhawe n'amasoko yacu kubiriko birabera ngaho ku mupaka nyene nuko ibara aryo bariguye abasirikare batatu bo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bagandaguriwe ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Muyandi makuru kandi tuyabandanirije kuko biravugwa ngaha mu makungu impunzi z'abakongomani zishika amajana 861 biravuga ko zari zarashikiye mwikambi yacishemeye muri commune Buganda mu ntara ya Cibitoke biravuga ko zoba zaraye zironkejwe ifashanyo igizwe n'ibifungurwa hamwe ndetse n'ibindi bitandukanye nishira hamwe Greenland Alliance kuri uyu wa 2025 ntwarante 2025.
Ivyo baronse ngo vyari bigizwe n'umuceri ibiro 1,151, ibiharage ibiro 385, amasabune 1,520, amaju 200, ibisuguti 200, umunyu biro 25 hamwe ndetse n'impuzu zitandukanye 206. Abaronkejwe izo fashanyo barashimye cyane ishirahamwe Greenland Alliance kuba ngo ryiyumviriye kubaronsa ibifungurwa muri bino bihe ngo batorohewe, bagasaba kandi ko nabandi babishoboye ngo kubandanya babarosa ivyo kwifashisha. Umwe mu bagabo atashimye kwivuga izina yagize ati turashimiye Greenland Alliance ituronkeje ibifungurwa hamwe n'impuzu kugira dushobore kubaho umwanya tukirindiriye kujanwa mu yindi nkambi. Turashimye kandi na leta y'u Burundi yemeye kutwakira ngo ikaduha ubuhungiro ndetse n'abandi babishoboye badufasha. David Ngomanwa nawe nyene yashimye kuri iyo mfashanyo, ariko agasaba ko ngo bo baronsa amazi meza ngo bashobora kunywa kuko ngo amazi bakoresha adasa neza. Abandanya kandi avuga ko batoroherwa mu kwivuza ku ivuriro ritoya riri muri iyo kambi kuko imiti babaha ngo iyo barwaye ari paracetamol na ibuprofene ngo gusa iyo ngo turwaye biratugora kwivuza kuko no kugira usohoke biragorana cyane, rero dusaba ko boturonsa imiti ikwiye imisegetera kugira ivyo iyo umuntu arwaye yoroherwe. Abakenyezi n'abana nabo ngo nyene ntibasigaye inyuma mu gushima ingene ishirahamwe Greenland Alliance yabafashije mu kubaronsa ivyambarwa ngo kuko benshi bahunga bafise izo bambaye gusa zonyene. Abo bose bakaba rero basabye ko ifashanyo bahabwa z'ibifungurwa ngo zokongerezwa. Augustin Niyongabo umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe Greenland Alliance n'ijambo ryiwe yamenyesheje izo mpunzi ko baje ngo kubaraba ngo kubera umutima w'urukundo kandi ngo bisunze rya jambo ry'Imana rivuga ngo nari nshonje urangaburira, nari nyotewe murampa ico kunywa, nari mu buhungiro muranyakira. Yabandanyije kandi abaremesha mu bihe bitoroshe barimwo. Yagize ati iki kibanza murimwo sico mukwiriye kubamwo, nimubandanye mwihangana ariko musenge kugira intambara zihere musubire mu gihugu canyu c'amavuko. Mu yandi makuru mu ntara tunyarukiye Buhiga, kwimbura ibigori muri komine ya Buhiga co kimwe n'izindi komine zihana imbibe nayo ngo vyatumye uyu munsi isoko ya kijambere ya Buhiga ibonekamwo abayijemwo bake ngo umuntu agereranyije n'iyindi misi y'isoko yahigeze. Ibi biri mu mwihwezo wa Akarusi TV wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 26 ntwarane 2025. Tubibutsa ko kuva leta itangaje ko izogura umwimbu w'ibigori, abarimyi bo mu ntara ya Karusi bagiye baraganira n'uruganda rwa Karusi TV ngo banezerejwe n'iyo ngingo kuko ngo umurimyi aharonkera akarusho maze akikenura bitamuvunye. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza akuba agezwe ko. Reka gusa ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage kugira amuze murabona amakuru n'ibiganiro bigezwe ko kumoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri Mirudende bashikiza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Yari iteka n'umunezero ntangire byo gusukuba twari kumwe namwe
mwanywanyi tuhorana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imunesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko.